FARDC yari yasezeraniye abakongomani n'abakongomanikazi ndetse n'abakunzi bose b'igihugu ca Kongo yuko igenekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere uno mwaka w'2026 azoba bamaze kuba bigarurira kino gisagara, inyeshamba zamaze kuba zizizira igisagara ca Uvira. Turaje kurabira hamwe kino kiganiro eske baragezeko canke ntibarabwira ko ari makuru dufise nuko muri Katana FARDC yabashije kwisubiza ibice byose inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zari zashoboye kubaka ngaha muri Katana. Ibi byose biri mu nkuru twabateguriye kuri no munsi. Mu mici itandukanye ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zikomeza gukoresha impunzi mu manifestation ngo bagomba kwekana yuko ingabo z'inyeshamba z'u Rwanda zishimiwe n'abene igihugu, naho ari kugira ngo bashobore kubafosinga cyangwa kubyajyanamwo mu nguvu bugahato kandi bakarenga ku masezerano y'impunzi. Bine byo tuvugana mwino nkuru nuko igihugu cy'u Rwanda cyagiriza igihugu cy'u Burundi gutera ibisasu birenga 150 ku butaka bwa Kongo neza na neza exactly muri Kamanyora. Ibi byose turaje tubiyage mwakino kiganiro ndetse tunarabire situation actuelle yo mu gisagara ca Uvira kuko ibintu byifasha. Ariko imbere yuko tujya mu kiganiro cacu kamanze ndabifurize umwaka mushasha mwiza w'2026 twaraye twinjiyemo, ndanababwira ati mumeze neza, nuko ntakisije no bakwiza mwese no basaba imikashi yanyu kugira ngo dushobore gusangira akabisi n'agahe kuko twabanye neza muri kino gihe tumaranye, kandi turasenya Imana yuko izokomeza kugura imiryango mazi zino njyane z'amakimbirane zatewe n'umubanyi mubi wacu w'u Rwanda zizogabanuka. Je ndi mu rugo ntabwo ndi muri studio, ntabwo nagiye kuryosha kuno munsi w'imbonane kabisa, ndatuje ndi mu rugo. Uwifuza kundemera cyangwa kuturemera ngo yiri bikashi ngaha akuyeka iyo nimero yacu ashobora kucyabwira, ndashobora kutubwira ati bonane umwaka mwiza canke happy new year, bivana n'ururimi uvyumvamo. Ariko imbere y'ibyo byose, imbere yuko ninjira muri zino nkuru zacu, manze shimire cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abumva no rurimi rw'ikirundi, ndavuga abari mu Burundi, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari mu Rwanda, Uganda, abari Mozambique, abari South Africa, abari muri Zambia, abari muherereye hose muri Afrika muri rusangi, tubabwire ati namahoro. Twongera tubwira abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, ku mpande zine z'isi tubabwire ati umwaka mushasha, bonane, happy new year, umwaka muhire. Nuko abaturage bo ngaho hakurya babivuga rero uko bisanzwe. FARDC yari yemereye abakunzi ba FARDC yuko bagomba kuba bisubije igisagara ca Uvira bitarenze itariki imwe y'ukwezi kwa mbere. Ariko tuca twibaza ati mbega iyi FARDC byoba byayikundiye canke ntibirakunda? Ico tubabwira nuko FARDC kugeza amaginga yangaya tuvugana, turi masaha y'umugoroba saa 10:00, ntabwo FARDC irifatira canke irafata igisagara ca Uvira. Mugabo mu mice igitandukanyeho imigwano kandi myinshi irikiraba ndetse no guhangana mu buryo budasanzwe. Uko rero FARDC yari yatubwiye yuko igiye kwisubiza mu maguru masha kino gisagara ca Uvira. Yaragerageje ntakitakoze, ntituvuga yuko baciye bajya mu kondora zosi. FARDC yaragerageje kugira ngo irabe ingene yo kwigarurira kino gisagara ca Uvira, nubwo bitayoroheye neza na neza. Tukinga muri Kongo, tukinga muri Sud Kivu, agace kitwa Ruwanga ndetse na Kigongo, katubanza tubivurize bonane abantu basanzwe bari mu bwo guce, aho tubabwira yuko mu ntambara zimaze imisi ziriko zirahuza uno muhari w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda AFCM 23 ndetse na coalition ya leta FARDC hariya ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika mu gice ca Kigongo hariko haraseseka amaraso, novuga yuko ari menshi ku mpande zose, aba ku ruhande rw'inyeshamba ndetse na FARDC. Impande zose imitsi yararanze, harabura ubusunika ubundi kuko bakoresheje ibikoho binini n'ubuhinga bugezwe. Tubabwira yuko hakoreshejwe amadrone ndetse harakoreshwa n'indege z'intambara mu mihangano yari kirabera muri iki gice ca Kigongo. Ndazi yuko badukurikiranye iyi nkuru twagumye
tuyibahereza mw'ijoro rya bonane. Iri joro ryaraye rikeye kwigekerezo rya mbere, ingabo za leta za FARDC zarashoboye kumena imirongo ya AFC M23, baraheza bigarurira mu buryo bweruye Kigongo ndetse na Ruwanga hafi ya poro bitwa Gabi. Aka gace rero Kigongo ndetse na Ruwanga ubu tuvugana, FARDC kubwisha kuvigishi mu bitero yakoze ku musi w'ejo mw'iri joro rya Kenya bonane, yarashoboye kuba yigarurira buno buce bubiri atakibazo na kimwe. Biboneka neza yuko FARDC yaretse gushika ku ntego ko inguvu zo yari kirazikoresha mu kwagira bitero no vuga simusiga mu kwataka zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ahaneza na neza, bari neza na neza ngaha muri buno buce. Umwe mu bakuru bawazareno ndibaza muri video yasohoye ari kumwe n'abasoda biwe yerekanye ko ababazwa n'abakongomani bagwana ku ruhande rwa AFC M23 bariko bagwa ku bwinshi muri intambara, kandi aribo bashigwa imbere abanyamahanga bakigumira inyuma. Urumva yuko biciye kuri no video uno mushefu wa Wazalendo yashize habona, yavuze yuko ababazwa cyane akongera agategwa n'agahinda n'abakongomani bariko baragwana ku ruhande rw'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda M23. Ati kuko bano bakongomani nibo baheze bagashigwa imbere mu bitero biba biriko biraba, maze babazarende n'aba FARDC bakirara muri babandi bashigwa imbere, abakaba aribo bica, ugasanga bariko barica bene wabo aba bon frère, ndetse ibintu biba bibabaje cyane. Rero birababaza cyane uno mu Wazalendo, umwe mu basirikare b'abakuru muri Wazalendo, ndetse yavuze yuko asaba abakongomani b'amaraso kwitandukanya n'uwo mugwi w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Bivugwa ko uru rugamba rwa Kigongo rwaguyemo abasirikare bagera ku 80 b'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, badaharuye abakomeretse ndetse n'abafashwe. Tubamenyeshe ko kandi urundi rugamba ruriko rurabera iri hejuru mu misozi iri hejuru ya poro ya Karongi. Twababwiye yuko n'ubu FARDC mu gihande ari kuryoherwa abaserebura Noheli ubunane, bo bibereye mu ma operation hariya muri Karongi kugira ngo bashobore kwirukana zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu biruko mu gihe abakuru ba Wazalendo bahiye mu coba bumvise ko ari batayo zitatu z'abagwana ku ruhande rwa AFC M23 bariko berekeza mu Minembwe kugira ngo bicanganye na twigwaneho baheze bakore igitero ibaraka mu misozi mu ntumbero yo kugurura inzira ija mu ntara ya Tanganyika Ikaremi. Ariko ibi twagiye kuronka amakuru abibeshuza yuko atari byo, kuko amakuru dufise nuko abazarendo bo bari bamaze kuba bitegura atakibazo na kimwe kugira ngo bashobore guhangana n'izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Rero mwumve yuko ibintu bidasanzwe, ibintu ntivyoroshe, ibintu ngako butaka bwa Kongo ntabwo vyoroshe, kuko imigwano irakomeza. Abandi bo bibereye mu misi mikuru, abandi bo bibereye kuryoherwa mugabo coalition FARDC ndetse n'izinyeshamba ntabwo bariko bararabana byiza kabisa, bariko barakubitana mu buryo budasanzwe kandi mu buryo bukomeye cyane. Rero mwumve yuko FARDC ntayigo ifise niyo kwigarurira bino bibanza byose vyigaruriye byafashwe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, ahanini cyane ngaha muri Sud Kivu. Ikindi twabwira nuko uno munsi agenekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, aho ariyo tariki yatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo kugira ngo inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zibe zahavuye zataye zomotse. Ndazi yuko ibi mwese mubizi. Ni nyuma yaho bari babahaye amasaha agera ku 22 maze zinyeshamba ziraka kuva muri burya buce bigaruriye. Ariko turashaka kumenya ko izino na saha bizogenda gute, bizoherera he? Nyamba uno munsi zino nyeshamba zikiri ku butaka bwa Kongo, mbega FARDC yo bigiye kwisubiza ibintu mu buryo, canke Leta Zunze Ubumwe za Amerika zoba zigiye gushira ibintu mu buryo, canke AFC M23 kubera izi yuko Amerika igenzwa n'inzahabu ayishira imbere, nta kuntu niwosanga yaragiye kudiringa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bati bijya bijya bo hanatwe twoga
ibi nibaza umuntu wese akwiye kwibaza uko vyogenda, ndetse reka dukomeze tubashakira amakuru ukuntu ibintu bimeze, kumbure Uwiteka Imana bikunze turongera guhurira mu bindi biganiro. Ariko uko jewe nibereye muhira kabisa ndiko ndakurikirana uko ibintu bimeze, ku buryo ikibaye cyose nza kuba ndi hafi yo kibaha. Ariko kuri ba bantu bashaka kutugurira bonane akanimi kashi ngako, merci beaucoup. Umwaka mushasha mwiza, umwaka wa 2026 ube umwaka wo kwishurwa, umwaka w'imigisha, ndetse ari n'umwaka igihugu cyacu citiriye umwaka wo gukunda igihugu. Bye bye.